Mwiriwe amahoro, hama uwo muri kumwe ni Mathias Jacinto, ngiye kubereka agatripe k'ubwenge ko gufungura Facebook igahinduka konti igahinduka page, ku buryo wapostinga akavideo, wapostinga ifoto bakaguha utulinki amaviews ukayakwiza, ku buryo ukwiza amaviews usabwa kugira ngo utangure guhembwa. Turi kumwe iyi video guys mushobore kuyakiza abantu benshi kugira ngo yongere yamamare nabo bamenye uko bafungura amantuzenye yabo, kuko nimpamvu mwigira ngo gufungura Facebook ikaba page si kuvuga yuko ngo abasaburasi baruronka naho ntuzosubira kubaronka. Hama rero mugiye kubana na Mathias Jacinto agiye kubasobanurira uko bikwiye kugenda. Icyambere no kubanza mukaza kuri YouTube kabanza mukama karayike kuri ntuzenye yanje, muza ngaha muza ngaha mukandikako Mathias Jacinto, andikako Mathias Jacinto mugango iyi ngaha yaciyiza ko yari isanzwe iriko. Hama muhejeje kuyandikaho camuza rero ngaha muca musonda kuri Mathias Jacinto, maze kuza ngo uyu ngaha Mathias Jacinto ngwiye amakomedi amantuzenye yasizeko ibintu amaze gushirako vyose, ngibi ngaha vyose, ngibi ngaha vyinshi cane, muca mumpa akarayike bagenzi kugira ngo ivyo nkomeza gushiraho nkomeze kubona yuko hari ababireba kandi ariho bifitiye akamaro. Tugiye rero ngaha kuri Facebook, ivyo vyatuzanye turaje ngaha kuri ntuzenye, abari batabonye turaje ngaha tuje ngaha tuza kuri buno bukwego butatu, twamaze kubuzako ca tubusondako nkuko tubufyonzeko birasaga gayizi kuba ururimi je iri muri ntuzenyi irimwo mu Kirundi, nawe urarubona ngaha nyene aha niho ruraha nguru ururimi rwanje ni Kirundi. Rero biragusabwa yuko ubanza gushira mu rurimi wumva usobanukiwe. Uko rero turugira nako yose ukundi ugira nkuko ugaca usondako, wamara gusondako aca akuzanira ati English Portuguese, ko yaje ndi mu Mozambique hano yashobora gushaka Portugal, kubera ushiraho ururimi gusa wowe uca wumva, kubera ko mwe bwanavukiye mu gihugu c'u Burundi cashirako ururimi nyene rw'ikirundi kugira ngo nsobore gutahurwa n'ivyo ndimo ndakora, nkasobora kuvyisomera nkavyisobanurira neza. Ca manza nkavayo ca tuza hano gusohoka, cubanza ukaja ngaha kuri ya page aha niho ubanza kuja imbuga, ni urubuga kubera twahinduye mu Gifaransa twandika page, abari mu Gifaransa ni page, muga mu Kirundi ni urubuga. Tumaze kurusondako haca haza ngaha guys, urabona je mfise YouTube zibiri, imbuga zibiri, ngwiyi n'iyindi ngaha ni zibiri. Rero tuza ngaha kuri kora, uje ngaha kuri kora uca ugasondako bagenzi. Hanyuma ngaha naho ikiza gisabwa uca usonda ngaha, hano barakubwira ati urubuga ni ikibanza abantu bashobora kubona ku mugaragaro ivyo udandaza, ibikuranga nk'umudandazi canke ushira hamwe. Kabiri, ushobora gukora ibintu nko, nawe uraza kuvyisomera. Ca tuza ngaha abagenzi, ca tuza dutangura rero ntuzenye yacu
urubuga rwacu bavuga ati izina ry'urubuga tuca twandika ati ukwandikako izina ryawe nyene ushaka nkashobora kuca nandikako Matiyasi izina ryanje Matiyasi TV nandikako TV Matiyasi TV nimara guheza ndusonda guys ibikurikira dusonda ibikurikira hanyuma tumeze ngaha guys ikiza kidusaba kivuga ati ongeramwo umugwi ni uwuhe mugwi uhuye gusumba iyindi n'urubuga ugomba gutanguza batubwira ati ni uruhe rubuga dushaka gutanguza kugira ngo turonke ukuntu twahugurura ntuzenye yacu turavuga ati urubuga dushaka uzokora amafotozi uzodandaza uzokwira amakomedi rero urashobora gucuza ngaha maze kuhaza ucahafyonda bashobora gucaguza uwukora ibishigwa ku mbuga ibidandazwa wumvuze ubudandaza amagara ubwiza n'abandi bashaka amagara canke abantu beza bagashaka amafoto yabo ishure rikuru hano urashobora guca wituranyiza wubisanga ariko tuturanyiriza tugira ngaha gukora ibishigwa ku mbuga uca dutonda ngaha sawa ahandi hantu bagenzi ca dusonda ca tuza gugasonda ngaha ibikurikira ca dusonda ahantu bikurikira tubanza tukarindira guys murindire gatonya nimuteye n'ikibazo kivana n'amakonegisiyo ikibazo c'amakonegisiyo biravamo sawa urafise urubuga ngurukana bumenyi rwa Mariana twanditse nabi nandika Matiyasi ariko navyanditse nabi bagenzi munyihanganire umva ngabaca bavuga ati inzi hano baca bavuga inziza urubuga ngurukana bumenyi uca winzamwo ya ntuzenye hano hari handi hacandika ati ngaha simba ugaca usimba usinje ucabona ya ntuzenye yaje urabona yuko baciye bavuga ati koresha amashusho yerekana neza ivyerekeye rubuga nk'ikimenyetso ibi bizoboneka mu gishusho zibirondewe batweretse yuko irimwo irakora neza bacurondera uwukora ibishigwa ku mbuga yadusonda handi wahejeje hari abantu baca bandika ati wahejeje wahejeje sonda ngaha maze kuhafyonda canke ugafyonda ngaha koresha Facebook ku buntu uciye kuri Movitel yo mu Burundi ntayiharire ngiyi n'iwacu urabona acandika bandanya oya urakoze ushaka guca ubandanyije urabibona baduhaye rero ya ntuzenye rwa rubuga rwacu nago ukuntu urabona namaze kuyugurura namaze kuyifungura rero urabona caza ngaha urabona ngaha ndaje kuri ntuzenye yanje ngwaha rero bagenzi ahantu bizozo biraca ngwaha amafoto ukora abatazi gushirako profile ucuza ngaha bacusonda ngaha ucubitamwo ushondako ngaha nyene ucukubitako profile yawe
Profile yawe rero uca uza aho ngaha ugaca ukubitako profile yawe uba ushaka ariyo yose ukayikubitako ushaka. Urabona nko ngaha hasizeko nk'iyi, ndayikubitako nkaca ngira nk'uku, ico uza ukora rero uca uza urapositinga utuntu nyene bisaba yuko abantu nyene baza barareba bishimye banezerewe. Urabona ya foto rero yamaze kujako, no ngaho nyene nuko nyene ubigira. Hama rero bagenzi, ubutumwa uzoza urabushiramwo ngaha ninde amafoto ivyarungitswe uzoza urabirebera ngaha. Urabona rero bagenzi, ubu ndaberetse uko twakugurura Facebook igahinduka konte. Rero ngiye kubereka, ejo naho nzobereka uko tuzoza turagira turapositinga amafoto maremare canke indirimbo zirezire canke n'ifilime nyene nayo nyene wayigize ukayipositinga, canke na komedi wewe wayikinye ukayipositinga nyene kwino Facebook, kuno konte ya Facebook. Rero ako n'agatripe k'ubwenge, mujeko mumpe link views tambe nazo nyene muzimpeko, nzabereka ukuntu uza turapositinga ifilime imara isaha, tuzobereka n'ukuntu muza muragenda murayikoresha. Mwaba muri kumwe na Mathias Jacinto, murakoze, Imana ibahezagire, mugire ijoro ryiza.